Turabandanya audio ya 15. Turabandanya na audio ya 15 canke video ya 15. Nariko ndababwira rero ukuntu naza ndaduga kwijuru Imana impezagira. Hanyuma nariko ndababwira uko iyerekwa ryaheze ntabonye ingene nisize ya mavuta. Basi ubwo rero bwarakeye hari uwo munsi nere kuvyo bintu hari kuwa bwaca ari kuwa Mungu. Uwo munsi wo kuwa Mungu hari habaye isakramento geranda. Ubwo rero mbese ino mu bazungu ntabwo banabigira nkuko abanyafrika babigira. Jewe uwo munsi kwa Mungu ari mwijoro ryo kwa Mungu buca ari kuwa mbere. Rero bukeye kuwa mbere canke kuwa kabiri kuwa mbere naje kwisanga ndiko ndavugana na mwene wacu. Fise mwene wacu umwene abwira ibyo neretswe Bikira Maria ambwira ngo nzoronka isapure, umwe yanumikira ya shapure. Noneho rero tuba mu byo kuganira n'uyo mwene wacu. Hanyuma mwene wacu rero numva aratamwe ngo sha mama Furo ndakubwire nehe ngo mu buzima bwanje ngo naraye mbonye ibintu binezera kweko, ngo umunezero nagize ngo naraye ngize umunezero nk'uwo nagize nabatijwe, ngo n'umunezero nagize igihe nakomezwa ntaho. Nca ndamubwira ni wowe wogira umunezero usumba uwo jewe naraye ngize. Ati jewe naraye ngize umunezero udasanzwe. Ati jewe Yezu, ati Yezu yazaranjana kwijuru, ti nkumva ndiko nagenda kwijuru. Ati nkahura na Yezu. Ati Yezu yambwiye ati icyo nzosaba Imana cyose mu izina ryiwe nzogihabwa. Nca ndamutondera uko neretswe iryo yerekwa ndabimusubiriramo kujya nabibabwiye. Hanyuma mwene wacu numva ariko arashima Imana, akoma amashi, akengurukira Imana, aninahaza Imana. Hanyuma ndaheza kumubwira, arambwira ngo mama Furo ndakubwire te ibyo bintu mbwiye. Ati yo haza kuba hariho umuntu mubi wacu twabiganiriye cyangwa undi muntu nabibwiye, ati nari kumenya yuko ari ibyo nabwiye abantu bakagaruka bakabikubwira. Ati nibona ndakubwire, ati ibyo byose warose, ati ni jewe byariko birabako. Tusibye ko ntagiye kwijuru gusa ngo mbone Yezu mu maso muyaga, atariko ni nkaho namubonye tehe. Ati burya rero ubu unyi urugendo ukuntu barubwira, ati haba hariho umuhana ku muhana w'umuntu, ati bakubaka n'ikidaro. Ati rero ati biratandukanye nka kumwe kera byari bimeze ntaho. Ati rero twebwe twagiye kugirira urugendo muri Tanzania Ngara taho. Ati rero twavuye ngaho Ingozi turi abantu bane. Ati turagera Ngara muri Tanzania. Ati rero imisa iraba, urugendo ruraba. Ati bimaze guhera, ati abantu bamwe bamaze kugenda, abandi ariho bakiri. Ati rero ukuwo muhana ibyo byabereyeko, ati baca baduha karibu. Ati baduhaye karibu, ati turicara. Ati nyuma haza ati hari n'ababikira babiri, tabo babikira babiri nibyo niho bari warababonye. Ati haza n'abapatiri. Ati rero haje umupatiri, haje umupatiri azanye amavuta n'imibavu. Ati rero arabiduha avuga ko ari ibyavuye i Yerusalemu taho. Ati mwana wa mama, atayo iyo mibavu ti yatwaye imwe muri twebwe ti mubo twari kumwe. Ati niyayimpa ti nzogenda gutora gwanje nzokurungikire nawe uzofata iryo rahati, kuko Imana nta kwitagize yaraguhishuriye byose.
ati rero ati bamaze kuzana ayo mavuta je nararavye tayo mavuta ari mu gacupa kandi urumva hari ababa bavuye Tanzania, abavuye mu Rwanda, abavuye Kongo, abavuye mu Rwanda, Tanzania, mbega mu bihugu bitandukanye bari baje aho Ingara kugiriraho uwo munsi mukuru wa Yesu Kristo. Mwene wacu rero arambwira ati rero nabonye nyamavuta ari makeya, ati jeca nababwira ati cantega ibiganza tayo mavuta ni makeya ndabona twese ntiyo dukwira, ati gwanje ni muyashirire ngaha ndayisige. Naciye ntega ibiganza byanje, atariko n'abandi twari kumwe barateze ibiganza nabo kuko babona ko ayo mavuta kumburato dukwira, badusukira mu biganza tije narayavuguse narayishyize. Ati mwana wa mama, ati harira, ati wari umunezero, ati nukuri mu buzima bwanje. Jewe rero nanje nashimiye Imana, nduza amashimwe, ndanezerwa cyane, ndavuga nti Imana n'igitangaza yoyo yanyeretse ibyo bintu byariko birabera muri Tanzania njyamye muri Australia. Rero mwene wacu rero arambwira ati rero nubwo biruko nzogenda ati umwe muri twebwe niwe yajanye ibyo imibavu baduhaye, ati nzogenda ndamubwire ampe wanje nzoca umubavu wazompa nzoca ndawukurungikira, ati nawe uze wumva iryo raha, ti uzobukoze mwana wa mama, uzobukoze cyane. Ti sawa. Hanyuma mwene wacu rero ndanamubwira ko yozogura yandi mashapure none hakazondungikira kugira ayo mashapure kumwa Bikira Mariya yambwira ko nzoza ndafasha abagenzi banje, ntangoye kuza ndayahabonzi tuze turagira iki, tuze turavuga iyo shapuriye y'ububabarindwi bwa Bikira Mariya. Mwene wacu rero yaragiye kwa wa muntu, agiye kwa wa muntu nyimba yaramusiguriye ibyandi nyene byagenze, waciye amuha amavuta, amuhaye amavuta nyene yaramubwiye ati rero twebwe amavuta yacu burya nari yatwisiyize, atayanayo nayo uwo muntu acaramuha amavuta amuhana n'imibavu. Abimuhaye mwene wacu rero nyuma numvise ambwira ati mbega uraziteye, ati burya rero ati ndiko ndarondera akantu k'agacupa kameze neza ko kugushiriramo amavuta, ati burya baraduhaye amavuta, ati rero nzokurungikanira amavuta, ati hubwo nuko ntazi nyimba nzocisha ku posta cyane toya. Mu Burundi hariho umuntu nari naramubwiye kwanza ibyo byanabaye, naramaze kumubwira ko yogura amashapure n'udutabo twayo akabimpera umuntu hariho umuntu ngaha muri Australia yari yaragiye mu Burundi, hanyuma nari naramusabye ko azonzanira utuntu bazomumpera ibintu akanzanira. Basi rero mwene wacu naramubwiye ati hariho umuntu azobinzanira. Mwene wacu rero narabwiye wa muntu rero kuko nariko narakuntu bahuza kugira mwene wacu amuhereze izo shapure n'ayo mavuta. Ndabwira wa muntu nti rero mwene wacu yashaka azokumpere amashapure n'udutabo twayo, atariko hariho n'agacupa k'amavuta karimo amavuta gatoya, ati kugira uzobinzanire ngo nyimba hari ibirenze kuri ya mashapure na twa dutabo wambwira, ati nta kindi kintu ushobora, ati ayo mavuta sishobora kuyazana, ibirenze bya shapure na twa dutabo tubiri, ati sishobora. Ndamutakambira aranka kunyumvira, ndamubwira nti nta kibazo. Hanyuma ndabwira mwene wacu ti wa muntu rero yase ko atazobinzanira, ndamubwira nti basi bicishe ku iposta. Ati sawa, kubera nyene bahora bakunda kundungikira ibintu by'ibiseke byo kugurisha nkabidandaza ibintu nk'ibyo. Mwene wacu acaja ku iposta
arabipostinga harimo na ya mavuta. Noneho jewe rero nkabwira abantu nti uzi n'amakuru nkababwira iryo yerekwa nagize cyane cyane hariho abantu usanga nisanzura ko abantu bamaze kumenyera ndota ibintu nkabibabwira kandi ibyo ndababwiye bagasanga nibyo cyane. Nshobora no kubona ibintu n'ubu noba nicaye uku nkabona haraje ibintu mu maso yanje nkabibona naho n'abandi mu bandi mugabo abandi ntibabibona. Ubwo rero narabwiye mwene wacu narabwira abantu tumenyeranye jewe nagize iyereka uku none mwene wacu yandungikiye amavuta n'imibavu ati ubwo nyene Imana yampaye amavuta. Bamwe tisha ayo mavuta akagushikira uraduha abandi tiyo nk'abo tudasenga tudahuje amasengero tiyewe gaye tiwewe uri uravuga ibitabaho tukwa no gutumutwe tiwewe amavuta ati wewe urerekwa kabisa. Abo nabo tudasangiye amadini bazi ko nerekwa pe ati wewe ndazi urerekwa cyane urerekwa pe ati gusa iyerekwa wagize n'irya mwene nyoko yisiza ajya amavuta canke bahaye ayo mavuta atarika ayo mavuta yandi yo kurungikira saa yawe kandi ntashobora kwinjira muri Australia bazobita canke babiturire toti nta kibazo. Rero yapostinze ayo mavuta hari mu kwezi kwindwi mu ntango z'ukwindwi koko iryo yerekwa narigize ari mu kwa gatandatu. Posting ibyo bintu ari mu kwezi kwindwi cyane mu mpera z'ukwa gatandatu hari mu kwezi kwindwi kurahera uko umunani kurahera habwira mwene wacu none bya bintereka ntibiraza nawe akambaza se n'ubu ntibiraza tekada ntibiraza. Noneho ukwezi kwiye noneho nage mwene wacu ama inamba za taraki hariho inamba ushobora no kuba wicaye ngaho ukaraba ku ifone aho bigeze ariko iyo gihe ntabyo nari nzi kuraba kuri telefone genda ku iposita ndabereka ati jewe ibintu byanje bimaze igihe ntibiranshikira bambwira ati yo ibi bintu biri stili Bujumbura. Okay uko ngiye bakambwira biri stili Bujumbura ndabwira mwene wacu ati erega baguma bambwira ko biri Bujumbura bitigeze biza. Mwene wacu rero yaragiye Bujumbura ku iposita arababwira ati rero je na postinze umuzigo uja muri Australia n'ubu nturashikaye bavuga ngo biracyari ngaho Bujumbura. Baca baramubwira ati yo tibintu rero byaragiye bigeze nyimba ari muri Brazil barabiboroka ati burya muri Australia nta mizigo iva mu Burundi bikiragendayo ati rero birashoboka ko bashobora kubiturungikira bikaza ati gihe bizaba bigeze Bujumbura bigarutse tuzoguhamagara tuze kubitora. Toke rero mwene wacu arabimbwira caravuga kumbe kweri bimwe babantu bambwira yuko ajya amavuta atarayanje ati ni kweri ajya amavuta ntabwo arayanje gusa je nareretswe ibyabaye kuri mwene wacu n'amavuta ya mwene wacu. Mugabo ntangura gusenga cyane mbwira Imana ntariko mana amashapure kuko ndumva harimo nk'amashapure arenga 10 yuba barindurwa Bikira Mariya kandi arazimye. Ndabwira Imana nti ariko mana amashapure natujya dutabo n'ibiseke byanje bari bampostingi ho kugira babite canke babiturire nayo mavuta heza agiye mwami wanje womba bariye bikazosubira Bujumbura ayo mashapure bakazoyaraba abantu babakene badashoboye kwigurira ishapure bakazibaha. Mugabo nasenguko jewe Imana igacinyereka ibindi bintu mama nkarota abamarayika banganiriza basi rero
uko abantu bamwe banca intege ko ayo mavuta atazonshikira nkaca ngira iyerekwa ngingene nzisiga ayo mavuta ngingene ibintu bizoba biriko biragenda basi noneho rero naje harageze igihe ndabyibagira ndavuga ati ubwo nyene ibyo byaraheze ibyo nyene bizosubira mu Burundi canke kumburenyira barabituriye ndera nk'ubyibagiye meze nk'ubyibagiye rero n'ubundi amayerekwa yabandanije ambako ariko muri nyagihe jewe nza kumera nk'ubutangura kugwara mfise ikibazo mu nda nkababara mu nda nkiyumvira nkumva meze nk'umuntu afise inda nkibaza ese jewe inda noba natwaye inda gute nkumva ibyo kurya ntibimotera neza nkumva nta apeti yo kurya afise ahandi naho nkumva umenga mu nda ndababara kuko je hari igihe iyo ntwaye inda ikiri mu mezi abiri mu mezi atatu usanga mba numva umenga nta n'impuzu yonyegera kunda umenga ndatonekara kunda ariko biravana inda ntiziza kimwe mugabo haragera igihe nkumva noneho mu nda umenga harimo umwana yatanguye kuza arakina umenga umwana yatanguye kurya bavuga ngo inda konka ibintu nk'ibyo ndaja ngaho nibaza ese koko jewe ko naherukanye n'umugabo ntaraja mu bitaro ko haciye amezi menshi ntari kumwe n'umugabo iyi nda nayitwaye gute kandi ikindi nacyo ko mbona hari igihe ngenda mu mihango bisanzwe iki kibazo ufise mu nda ni kinyabaki mugabo ndagira aho ndavuga ati reka nzogende kwa muganga hanyuma naragiye kwa muganga ngiye kwa muganga ndababwira nti rero jewe ndagwaye mu nda meze uku n'uku n'uku meze nk'umumama afise inda hanyuma umudogita arambaza nako umudogita arambaza tese uraherutse gupimisha igipimo cy'abagore canke cy'abakobwa kuko mu bihugu biteye imbere buri myaka 2 hari igipimo babapima mu nda cyo kugira barabe ko umumama yoba yaragwaye kasa kuko mwigitangura kugufata barayishobora kwivura canke bagaca bagukura mu gitereko ubuzima bukabandanya babimbajije ndababwira ntoya baca barambwira ati rero genda ubanze upimisha igipimo cy'abagore tisawa barandungika ku munesi ndagenda ku munesi hanyuma umunesi arambwira ati okerekana gupima umunesi arampima mugabo umunesi ariko arampima bimuterera amakenga ariko aca arambwira ngo wihangane nongere subiremwo nongere ndagupime kandi tisawa umunesi yongera arampima apimye ariko mbona umenga isura yiwe irahindutse aca aragenda atora telefone aratelefona arambaza kuko yarambajije yuko yarambwiye ati uko biri kose ushobora kuba ufise ikibazo aca aratelefona atelefonye arababwira ati umuntu yitwa gutya na gutya muramufise atego mubona aheruka kwipimisha ryari baca baramubwira ko imyaka 3 igira ihere imyaka 3 ego hafi 3 aca arababwira ko abona ko hari ibintu bidasanzwe kuri jewe basi ubwo aca baramubwira yuko ubwo naheruka gupimisha nyagipimo nari natanguye kugwara kanseri bobo nari natanguye kuzana ibimenyetso nk'ibya kanseri ariko ntiyari bwabe kanseri kumbure ko bo bari bazi ko noba narakurikiranywe ko nshobora kuba nari naravuwe uwo munesi rero
arabimbwira yuko fisi ikibazo cy'uburwayi. Hanyuma rero nje ndamubwira ntego ntibirashoboka, ni kuko jewe ndazi ko bahora bambwira ko ku gitereko cyanje hariko agahere, kubera nigeze kuba ntwarinda zikavamwo, nigeze gutwarinda kabiri zikurikiranya kuvamwo. Rero banyuma bavuga yuko babona ko fise agahere ku gitereko, baranavuga ati nyimba bikenewe bazokurikirane barabe ko ariko koba gatuma inda zivamwo, noneho baze bagace, noneho nze mbone kubyara. Ariko icyo gihe baca bambwira ati kubera ko tubona ko ako gahera atariko kariko karatera izo ngorane, ugende wongere ugerageze uzutwara iyindi nda tuze turabe ingene bigenda. Rero nyuma naragerageje kandi wa mugani ndatwara inda iravuka, ndabyara n'umwana agira kabiri, ndabyara n'uwa gatatu. Urumva rero icyo gihe je niyumviriye ko ari kagahere bigera kuvuga, ariko ndavuga ntariko ni bisanzwe kuko numva ko nabyaye abana, kandi icyo gihe naho ambwira uko sinari nkikeneye kongera kubyara, ibi numva naramaze kwikuramo umugabo, naramaze no kwikuramo ko ntazosubira no gushaka, ngomba kurera abana afise nkigumira. Basi rero uwo munesi acarambwira ati rero utahe, ejo inyuma y'iminsi 10 uzoza gutora igisubizo. Tisabo je naratashe, atani iminsi 5 iheze, umunsi wagira 6 numvise bariko barampigisha uruhindu rushinge se ntumbaze gutyo. Hanyuma barambira ngo ninyaruke ku bitaro, nta n'umwanya wo gusa nari mfise, ndababwira ati okay nzoza. Naragiye maje kugenda baca barambwira abadogita barakorana, haraza n'uwundi mudogita barambwira ati Everine urafise ikibazo, ati burya rero ugwaye kanseri. Jewe uwo munesi we yapfuye, je ntarapfa. Mbona umunesi yahindutse, hanyuma arambwira ati aranambaza abana mfise, umwana wa nyuma ndamubwira, arambwira ati Everine rero bakunda kunyita Everine n'abandi banyita Zipora, ati rero ati ugwaye kanseri. Bana b'Imana numvise ncikanye ngwaye kanseri, cyangwa bitiza agatima kuri wa mwana yari yaracutse atageze mutoya, cyangwa bitiza agatima ku bana 3 nabyaye ntahekana. Ndavuga nti Mana we, ati uko ko ndapfuye ndasize abana, numva umutima uragiye pe. Hanyuma cyarambwira baratangura barambwira ati ariko uhumure, urashobora gutanga amahera byihutirwa, kumbure nibasanga utarononekara. Mbese batangura kugerageza kunkasiringa. Mugabo jewe muri wa mubabaro n'agahinda ngize, aleluya amen, ncyanumva ijwi risemerera rimbwira ngo humura mwana wanje ntacyo kanseri zo gutwara. Aleluya amen. Numva ijwi rirambwiye ngo humura ntacyo kanseri zo gutwara. Candaca mu maso, canumva ndagaruye mitende. Imana yaranyeretse imyaka nzobaho mu isi, uko biri kose kanseri zokira. Noneho rero wa munesi abona ntacyo bimbwiye, hanyuma n'abandi badogita baraza batangura kumbwira ngo ese ko bibonekana ko wagwaye kuva iki gihe kiniki, kubera ntabyo wamenye, ntabwo bagukurikiranye, kubera nari nabaye buhindure, ntabwo yari umudogita wanje nari isanzwe nja ko kwivuzako. Hanyuma ndamubwira ati ntabyo namenye. Baca barambwira ngo umudogita wawe kuvura arakwanga, ati umudogita yahora kuvura arakwanga, yashatse kupfa, wagwaye kanseri kuva iki niki, kandi kiriya gihe ntiyari bwawe na kanseri yari bari gushobora kukuvura byoroshe, atari kubu byarabaye nabi.
barahindukiza computer banyereka ingene igitereko cyabaye bana b'Imana nibaza icyo ingene mu nda yanje meze nkumva umutima nturi hamwe baca batangura kunyumvisha ko nova kuwo mudogita nkahindu ibintu byanje byose nkabikurayo nkaja kuri bo bakaza barankurikirana ko uwo mudogita yashatse kumva ndabangira ndababwira nti sishobora ntoya nzinzitonda baca barambwira ati rero uzoze jo mu gitondo tuzogupime umubiri wose byose kugira tumenye nyimba kanseri hari ibihimba yo bimaze konona kugira umenye ubuzima bwawe bwose uko buri ati sawa ati nta kibazo rero naratashe bukeye naragiye kwipimisha ariko audio video na audio reka tubigeza aha turacyabandanya muhezagirwe n'umukama.